yaduhaye cover, aduha cover y'indirimbo Miro. Benshi bavuga ati no uriko uraduhenda Rizzo Manizo. Ni kuva mu gihugu cyacu Burundi from 257. Iyi ni industry ya 257. Iyi ni Star TV 257. Navuze ati nabangutse kubazanira amakuru. Uti rero bimeze gute? Star TV we have the best exclusive. Aya masanyi tuko turavugana uno mwanya ano mangu Rizzo Manizo aka Simba Ntare Chambara Burundi abarizwa mu gihugu cya Tanzania. Ubwa mbere yandikira indirimbo ibise songi ari kumwe n'umuririmbyi kazi kuva mu gihugu cya Kongo ariko asanzwe atuye mu gihugu cyo Bufaransa. Bavuga ati no siwe mwandikira indirimbo. Uno musi tugeze kuri Miro yamaze gushika mu gihugu cya Tanzania, niyashimye guherekezwa n'abajournalist. Uti rero bimeze gute? Nabaye umunyarusa kuko biri kose ndagerageza kurondera amakuru uko bikwiye nk'umumenyesha makuru wo kuri Star TV 257. Yanse ngo kujana n'abamenyesha makuru kuko bakibona Miro kava bavuga ati Roriro uri kuraduhenda iyo ndirimbo nta yihari. Uko biri kose twarabonye amasanamu ndetse bari kumwe na Roriro. Ni indirimbo yakorewe mu gihugu cy'u Burundi, ni audio. Kuno mwe tuko turavugana na shewe kurondera Rizzo Manizo ariko amato nsumira nagerageje kurondera abantu bari hafi yiwe, ndarondera bamwe mu bagenzi bari mu gihugu cya Tanzania bambwira ati Roriro ariko arakora tournage na Alikiba. Indirimbo rero Miro kuno mwanya iri kwirakorwa amasanamu meza cyane mu gihugu cya Tanzania. Roriro ntiyashimye gukora mu gihugu cy'u Burundi amasanamu, yashimye gusanga Alikiba kuko ni Roriro featuring Alikiba mu gihugu cya Tanzania. Rero niyo abarizwa aho ariko arakora amasanamu ameze neza cyane gose. Tumumenyere nk'umuririmbyi kuva muri industry yacu ya 257, nk'umuririmbyi akora amavideo ameze neza cyane, akora amavideo asukuye. Kuno musi rero yamaze gushika mu gihugu cya Tanzania aho yagiye gukora video indirimbo imeze neza cyane gose, maze kuyicisha ko amatwi yanje n'indirimbo imeze fresh. So tumusupporting rero nka Roriro numwe mu bantu b'abakozi bakora cyane, ndetse mu mezi abiri gusa cyangwa mu kwezi kumwe afisa amafeaturing yamaze gupostinga. Hari amafeaturing ari kumwe na Patman, hari amafeaturing ari kumwe na B-Face on the floor n'ayandi atandukanye. Kuri no munsi Roriro numwe mu bakozi muri industry ya 257 bariko barakora cyane ndetse bakoresha n'ingufu zitandukanye. Ngo mu gihugu cya Tanzania ngo ntiyatwawe na featuring bari kumwe na Alikiba gusa, afise ibindi bikorwa bitandukanye. Mbeka tugiye kubona featuring ari kumwe na Rayvanny cyangwa ari kumwe na Diamond ariko kuno mwanya barizwa i Dubai ndetse no muri South Africa. Amato asumira ndetse n'ibyo tuko turabona yaragi Dubai araca muri South Africa. Uko biri kose ka tumwifurize amahigwe Rizzo Manizo Simba Ntare mu gihugu cya Tanzania yari hose. Gendura bindirimbo songi uraza kubona ahantu habaye nka behind the scene. No uvuga ko ari behind the scene. Roriro ariko murungikira ama voice Alikiba asubiremwo. Genda kuri channel ya Alikiba mu gihugu cya Tanzania uraza kura abantu hariko songi bariko gukora remix, ariko uraza kura ahantu amapati ukuntu bagi barayitegura muri studio. Uraza kuba amaji ya Rizzo Manizo ariko aragerageza gusubirira kumwumvisha cyangwa kumwandikira Alikiba. Ndasubiyemwo Roriro from Burundi, umwana yavukiye B-Wise mu Buyenzi, yandikira indirimbo Alikiba mu Gifaransa. Tumenyere abantu zenya abatanzania baririmba mu rurimi rw'Igiswahili ndetse n'icyongereza. Ariko kuri iyo ncuro Roriro aza kumwandikira murungikira audio Alikiba from Kings Label Music, yandikirwa na Roriro kuva mu gihugu cy'u Burundi, amwandikira indirimbo imeze neza cyane. Genda uraza kumenyuza, genda kuri channel ya Alikiba uraza kumenyuza. Rero tumwifuriza amahirwe masa brother, ni waza ariko uzatubwiye tuze kugutegera kuko uri umuririmbyi wacu ukora neza cyane gose. Iyi ni Star TV 257. We have the best exclusive news. Kora sabonera kugira bandanye kuronka amakuru agezweho, amakuru atandukanye. Imana ibahezagire cyane, ndababwire ko ndabakunda cyane gose. Ana happy into aged ndabakunda cyane. Bye bye. Ciao.